Niryo banga wasumbije abandi bose bagiye mu gisagara cha Dubai. Aya, sibyo navuze. Nabajije mbi. None nibi by'amabanga bije mu gute? Imyaka irenga 10 muri entertainment nturazima, nturasubira inyuma. Ushaka nzima? Oya. Nagira ahubwo ukwiye kuture urankuhaje ati bro, ku mwaka dukeneye step ini. Wowe ibyo byo kuzima biza gute? Ni mu gihe hari abandi nka wewe mu matanguriye rimwe bazimye nkibuye. Utunganya makuhaje. Nshaka kumbwire hit song zitatu mu Burundi. Wowe ufata nka hit song mbere ko mandana. Nta award ngira ntange. Oya ntawe ugira uta. Reka mpeze kuvuga. Nta trophy ngira ntange, nta radio mfise. Abafana bacu basigaye bakunda imiziki y'abarundi cyane gusumba iyo hanze. Iyo nditerambere. Icakanga. Abaseni nka bose nta numwe acipakiza. Benshi barafise imiduga. Yego. Nimba bimeze gutyo iyo niterambere. Mu myaka 5 iterambere ryaje rihari. Ariko inararibonye Big Fizzo yavuze yuko imyaka irenga 2 iheze atari mu Burundi. Atakira kimwe cigeze kabisa ciyongera. Nawe ngo imyaka 5 gabi. Ndakubaze. Uno munsi haguye imvura. No munsi. Oya. Ejo yaraguye. Yego. Nimba yaraguye je mvuye hanze ntavyo nari nzi ko yaguye. Bisigura yuko uri hanze y'igihugu buri hanze nyine. Ivyo nije nabikubwiye umuntu ari hanze ari busy n'ibindi bintu bimubesha. Sivyo? Yego. Nimba yavuze gutyo. Yego. Ntabwo abikurikirana 100% nk'umuntu ari ngaha. Yes. Niyo mpamvu abivuze gutyo arafise raison kuri we kwizina giye. Sivyo? Ariko suguhonyanga mege mwakoze muri iyo myaka yose. Aguhonyanga cahagarika ivyo wakoze. Aho bicaboneka yuko umengo maybe nibwo yovuga nabi mwumuriha kubera kumuti. Uko si kuvuga nabi. Okay. Ni shwaye yiwe bro. None ni demokrasi avuga ibyo ashaka. Ari we yatutse. Juste kuvuga yuko atabikorwa byahabaye. Wewe nawe ubikubabaje cugira reaction. Naje uvyumvise mbabaye wovyumvira mu ndirimbo nikomeze. Ni nyuma y'imisi kabisa mudasangira kunturire. Nyuma y'igihe kinini inya umuvuga mu ndirimbo zitandukanye ariko no musi mugiye gurira kuri stage ni Dramati. Nyuma y'induru nyinshi kabisa zagezera havuga. Nigike abantu bo kwitega bega kuri wowe ni ibintu wakiriye gute kubugiye gusubira kandi gurira kuri stage imwe. Je nibaza ko bo kwitega jewe bya Dramati navyo nzi ndabivyo wanje. Uzoza wese nzomunezereza. Hama Dramati ni turi group. Ariko mufitanye indirimbo mwaririmbanye, hari indirimbo nyinshi mwahuriyemwo. Eski abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi banyu mbega bakunzi bazandirimbo zabaye amahiti hakuna matata ndetse n'izindi mbega bazozibona. Navyo twayaze. Navyo turayaga vraiment. Ariko ngira ngo bishobotse twabikora kuko n'igindi gihe twarabikoze. Nigihe mwe mutari bwamumenye hose. No musi hari group bamuvuga ko ukunda cyane gose uzonezerwa ubonye basubiriye kandi gukorana. Niyo music Melanie Boy na Fernando kuri no musi baraza guhurira kandi kuri stage. Babantu wahuze uvuga ko ukunda ndetse nabandi bose bakunze. No musi kuba bagiye guhurira ahantu hamwe bivuga iki muri entertainment? Bivuga yuko muri entertainment nta beef ziba canke mukorera amafaranga. Ntuzutangare nejo basubiye gucanamo. Ntuzutangare nejo babisubiriye. Ariko mu byo nifuza je nifuza peace hagati yabo, hagati y'abarinzi bose. Yes. Ariko iyo hageze mu mafaranga canke beef iyunguka bakabikora. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muhose mwiriwe canke muramusevanye naho muherereye. Yes, my name is Franny the Answer tuje kwakira Bifes on the floor. The Bifes on the floor avuye mu gisagara cha Dubai, avuye gukora igiteramo kidasanzwe. Yes, guyu unye hano. Karibu sana mzee. Yego cyane gose. Yo kabisa n'amahoro. Ibintu byo kufanya karibu cyane. Nawe ni nziza kwanza, nawe ni nziza. Salama komanda. Sawa. Nangora. Ubonye umuririmbyi. Makuru, sawa. Igena neza. Bino we ni nziza kwanza ba. Yes bro. Warariye none wewe cyane. Ko ari mubara abo warariye. Mubara abo ntibibaho. Wagwan. Meze neza. Mubara abo ntibaho. Hageze donc nta kimenyetso ni aje. Meze neza. Yego amakuru. Safi. Nta kimenyetso na kimwe cerekana ko habaye Noel hari anje. Ni gihugu camizirma bro. Ni sawa mama ko bariko barakora mutega bi. Mumeze neza. Sawa. Yes, nuko mubibona. Yes, Bifes on the floor ariko aramutswa n'abakunzi biwe. Yes, abona neza yuko abantu bakuze abana abantu mu mice itandukanye bose aho bagenda bamukunda. Kuje wasubiye kwa munini ya cyane Gabi. Niko sanzwe ngana ari. Sure? Yeah.
Bo bitandukanye n'indi miss. Behind camera no. Uramubona ngo ngo bitandukanye n'indi miss papa. Oya ni kubera. Canke ni kubera umucanga n'izuba ryinshi ry'i Dubai. Sana. More kabisa. Canke ni kubera izuba ryinshi ndetse n'imisenyi. En fait, bon, umuntu nibaza ko nuru munyereke neza kwanza kuva hasi gushika hejuru umengo yavyibushe yahindutse kuntu uravye n'amataye umengo nta mahunga bagira amataye abi sasa none umuntu ahagarare afukame he bagacu turabantu duhindukire ngaha nyina hanyana cyatubwire ngaha anyagira to nki background yo ngaha okay hapa ni sawa yego hebi antu kavura ibintu ubona ko umengo vyahindutse cyane gose yes the first on the floor kuva mu gisagara ariyo duhindukire background nziza wapya bari sawa kubera izuba ryinshi yes the first on the floor avuye mu gisagara ca Dubai ariko kanone neza yuko hari ibintu umengo vyahindutse ku mubiri abantu bibaza canke no gusozera umwaka neza ko winyegeza urumo gica ngaha uyiboneke wonyere sindakuvangire bi nshaka gucangira kabisa ibintu vyiza nk'ivyo onya usa neza koko sindagucangira umwaka ni gwawe wabaye umwaka wawe Starboy iriya sakoshi irimo kamera muto ndabira ntibayimenye n'ama lens nk'atatu azimvye cyane wajuzanye imizigo oya niyo natwaye niyo watwaye aha ndumva rero hari n'ibintu biza kuza inyuma babidundagura hasi ibintu biragoye bimeze nabi yes karibu cyane kandi mu gihugu inyuma y'imisi mikinya kandi wasohotse wagize ibihe bimeze gute i Dubai urazi gusohoka icyariko gusohoka mu kirundi cyiza gusohoka ni kuva ngaha ukaja ngaha oya gusohoka no kwituma bro sivyo abantu baruguru nka jewe gusohoka no kwituma gabika yes ntabwo nivyo okay hama kuva hano ukaja handi ubugize gute bawuyunguruje cuvyumva nawe Rawe ntiwasohotse rero murambabarira sinasohotse nta musonga nari mfise gose wagize ibihe bimeze gute mu gisagara ca Dubai gabi ni nyuma y'imisi itari myinshi kandi uhavuye kandi ugasubirayo ni nyuma kandi y'abarundi benshi bamaze kuja mu gisagara ca Dubai wagize ibihe bimeze gute bakwakiriye gute shaje banyakiriye neza kubera ko icambere nuko nakiriwe n'abagenzi banje yego hama kandi bisanzwe dukora akazi kamwe Pablo Tikeno n'umugenzi wanje ni nawe yantumiye hamwe na team yiyo yitwa Shere Empire rero urumva ko nari muri famille tu kandi ngire ko ndanabashimira kabisa yego yes uko wategura igiteramo mbega niko wabisanze niko abantu bakwakiriye uko wari uvyiteze niko wabisanze nari ndavyiteze kubera hariyo abarundi benshi kandi bankunda rero narabona na promotion twagize uko ingana hama kabisa abantu baraje vuba nukuvuga bambwiye ko ibiteramo byose bimaze iminsi bihaba ari cyo giteramo cyo bacaronse abantu benshi kabisa uraza kubahamagara bibabaze nta ngorane kuruhande ngo nikuri umunyakayanza abanyakayanza ni benshi kandi bagiye Dubai niho benshi cyane kabisa kandi ngo barashigikirana abari bon je nibaza yuko namana nakoze ibiteramo no ni muyinga atariho mvuka nkasanga haruzuye nkagende Karusi canke Gitega bikagenda uko si kubera ico ni kubera ko bakunda ibikorwa byane niryo banga wasumbije abandi bose bagiye mu gisagara ca Dubai oya sibyo navuze nabajije mbi none nibi by'amabanga bije mu gute urya kubera ko urumva abandi baragenda bagakora ukaje usanga abantu ntibabonetse mugabo wowe waragiye akaho mu gihe nk'iki inya abantu baraza bari rindi banga wakoresheje abandi bantu batazi biravana na periode ngirango ego umwaka w'ibintu nk'igihe usanga nk'abantu bafise akazi kenshi urazi ko tuba dukora ama concert hanze abantu bo hanze barinze baza mu gitaramo ciwawe uzoshimira Imana kubera ko baba bari busy cyane sico kimwe no ngaho sivyo biruka n'umwanya umuntu utabara agaciro k'umuntu utabara kaje rero ari inzaza ni kuvuga bari umukunzi wawe yes umwaka wa 2025 kuri BFS yabaye umwaka umeze gute umwaka usigura gute je nkomeye no usigura neza nta kindi kabisa ibindi byose bikurikira ni bon cyane gose BFS aho ni mu magara ariko mu bikorwa mu byo abantu bakuziko ibikorwa wowe ntabyo ubona ko ntabinyegeze ega ntabwo ari urumogi ibikorwa byose sohoye biraje habona wowe ugerageje kubiraba nawe ubibona gute je nije ubaze canke nje no kubaza wewe ubikurikira hari uko ubora bipanze ko kumbere bizokwakirwa ukabusanga ntivyakiriwe nkuko wabishaka canke vyakiriwe birenze uko wabishaka nanje mbaza wowe uri muri industry ubibona gute cewe kabisa mbona neza kabisa haco no kunguka kabisa mu gihe no bivuga na wala nimba ari sawa nanje ni sawa ariko nibibuza yuko hari urundi ruhande rw'abantu batabibona sawa
hari urundi ruhari nabwo abantu batabibona utabibona sawa ni droit yiwe kuko je sinamwobrige oya bi oya hariho gukora bikabonekera bose si bose bana bijya byose uhora ubona twatesheje twakoze ama hit songs ukabona ahantu hose aravuga si kuvuga ko bose baba bayikunda ahubwo baba oblige kubera ko yabaye hit song iramusanga naho yibereye atari yayishaka adasanzwe kwemera ego sivyo rero umuntu agize uko ashaka ngo uyu muntu ntakwemera twebwe nta na hamwe twari kuja kubera ko hariho benshi usanga batakwemera yaba nk'ibintu byinshi byiza bitangwa n'abantu hari igihe tutoronse n'irobo kabisa mu myaka ariko hejuma n'Imana ihitamo mu myaka irenga 10 muri entertainment nturazima nturasubira inyuma ushaka nzima nagira ahubwo ukwiye kujure urankuhaje ati bro ku mwaka dukeneye step ini wowe ibyo byo kuzima biza gute ni mu gihe hari abandi nka wewe mu matanguriye rimwe bazimye nk'ibuye utunganya makuhaje hariho kandi n'umuntu atazima kubera ko atari umukozi cyangwa ataririmba neza ahubwo biba byahagaze ibikorwa kubera yafashe iyindi ntumbero nk'ubu nanje ndosa ibintu nzi ko binyinjiriza amahera gusumba umuziki no uhagarika mu muziki uba wazimye rero muri make muri uwo mwanya uba wazimye ariko ubufisi ibi biko birakungukira rega we nturaba abantu bwo uravye abantu ho ntacoshika ariko mu vyo abantu bagukundiye nagira nico gikorwa ubandanye uhereza abantu ni cyane nta tegeko nta devoir d'office tubikora kubera tubikunda bro sivyo kandi tubikora kubera ko bidutunze mu gihe mbonye igisumba ikindi ubu wewe ujya baze koronka kandi kazi biyosubira kubyirukina uzi ko kinjiza amahera gusumba nga akanakora kubanda gakunda ndakubajije rero wowe ugareka ngo ni kubera ubikunda kuri uyu mwanya ngenda byumvamo aho kazino kare naco umutima wawe ni ufise ntuzeye ego unumaka na 2025 wabaye mu bikorwa byinshi bitandukanye byo bari izuba none ko rikaze muto yako ndirisimbi rya Dubai ndondera handi basi bro kwegera ngaha kuruha ngaha ingo ntacu nagiye wambaye ibintu vyirabura ariko kandi bica biguturira cyane gose ndukire ngaha anya yes turi kuri airport y'u Burundi airport ya Bujumbura aho n'ukuri ntibababona nijewe gusa baciye baguhunga yes mu mwaka wa 2025 wabaye mu bikorwa byinshi by'u Burundi igute wosigura entertainment inyuma y'imyaka yose 10 ningahe umazemwo experience niyi uno mwaka bega ubona utandukanye n'indi myaka yabaye jewe iminsi yose mbanza kuraba ko nkomeye ibikorwa byose biza inyuma y'amagara rero ngerageje kuraba ko nari nkomeye nkaba mbona n'ibikorwa byose nakoze je ku mwaka haba hariho step nongereye niyo sondaje mpora ngira bi uragaruka cyane ku kintu ati umwaka uheze nkomeye yes ico kintu cyane gikunda kugaruka gose ubona ko bi yari yasinjikajwe n'amagara ubundi nico garuka kuri je gusa n'umuntu wese azi ko atireme akwiye gushima buri gihe abyuze bawe urimo yego kubera iki none utabigarukako nuko ari we wiremye ubu nyene ngaha wocugwara ukaja mu bitaro akazi kagace gahagarara urumva ko Imana ni decide yuko vyari no gushika n'indege ntishike byama byabaye n'ubu yarancereje na lisanse kuze ncabiranga numva ibyo byose Imana ibifise cyo yagukingiye on sait jamais hari gihe nimba indege yacerewe hari ikintu cari kuba before imbere y'ivyo bintu ego yes 2025 ikozo ikimesha kukubaza nshaka umbwire hit song zitatu mu Burundi wowe ufata nka hit song mbere ko mandana nta award ngira ntange oya ntawe ugira uta reka meze kuvuga nta trophy ngira ntange nta radio mfise nta TV mfise nta company mfise itegura ama award na mpamvu yo gutanga izo top 3 ariko ujaha ibigaragarira abantu je sindi umufana ndumu ariko umuntu ndumu artist ariko none uryoherwa none nakubwiye ko ntaryoherwa indirimbo nyinshi jewe uramaze kwibona urankurikirana yego iyo umuntu nzi nuwo ntazi uwo wamenyekanye n'utamenyekanye bose ndaziposta ariko kandi nashaka bazo nyumve kandi nanazizi apana ngo kuvuga ngo kuziposta gusa nyinshi je mba ndazizi no kuziririmba yego ndacemera rero nimba bimeze gutyo nta mpamvu yo kuja kuvuga zitatu mu gihe numviriza zirenze zitatu uremeza yuko nusara ari indirimbo muri nziza mu zindi zasohotse kuri wewe ni choice yawe hama uwundi nawe afise iyo yemera gusumba hayo sibyo bon womengo ntushaka kwiteranya cyangwa kududurira niteranya nande je wabonye ntinya nde mu buzima ntacyo biko birantangaza ndizirikana uri umusirikare jewe
ahubwo mvuga ukuri mvuze ngo ntore zitatu hari 10 zirenga wayi ako zitatu za mbere basi ndagwa akarero basuraza kunyunganira yakubihagarara ko tubandanye ubu turiko dutumwanya none wewe ushaka izo zitatu nakubwiye je sinkanga amatrofi singoma shimira umuntu singoma ntanga akaduga none jewe wumva nza kuzidondagura kugira zifashike bro ariko bro preference z'umuntu reka ahubwo ndakwereke yego mu majambo make dushimira abakozi bose tubankuraje bro bakomeze kudutamwa dukeneye amahit song menshi gusumba byo kuvuga ngo zitatu gusa aho hariho zirenga zitatu yego mbega koko hariho impinduka mu muziki w'u Burundi impinduka hariho iterambere mu muziki w'u Burundi yego vraiment riramaze nk'imyaka 5 byaraje kuri nouvelle génération kubera ko ubu abasani benshi baraje mu bihugu bitandukanye bagiye kuririmba badatwawe n'aba oncle n'abavyeyi babo yego nimba batwawe n'umuziki ibyo ni iterambere cya kabiri abafana bacu basigaye bakunda imiziki y'abarundi cyane gusumba iyo hanze iyo ni iterambere icyakangaye abasani nka bose nta numwe acipakiza benshi barafise imiduga yego nimba bimeze gutyo ibyo ni iterambere rero nibaza yuko twokwishimira tugashimira n'Imana tugashimira n'aba promoters nka mwebwe tugashimira abafana nkuko nanabiririmbye Imana ibahezagiye ati mu myaka 5 iterambere ryaye rihari ariko inararibonye Big Fizzo yavuze yuko imyaka irenga 2 iheze atari mu Burundi atakina kimwe kigeze kabisa ciyongera nawe ngo imyaka 5 gabi ndakubaze uno munsi haguye imvura no munsi oya ejo yaraguye yego nimba yaraguye je mvuye hanze ntabyo nari nzi ko yaguye bisigura yuko uri hanze y'igihugu buri hanze nyine hari ibibera kuri tele utaburi okuha niyo mpamvu rero nimba yavuze gutyo aho yarihenze kubera ko ntabikurikirana nk'umuntu ari hano ko ntushobora kuyobegwa ko ivyiza bihari nubiyobegwa nakubwiye umuntu wese ari hanze ari busy n'ibindi bintu bro ivyo nije nabikubwiye umuntu ari hanze ari busy n'ibindi bintu bimubesha sivyo yego nimba yavuze gutyo yego ntabwo abikurikirana 100% nk'umuntu ari ngaha yes niyo mpamvu abivuze gutyo harafise raison kuri we kwizina giye sivyo ariko suguhonyanga mege mwakoze muri iyo myaka yose aguhonyanga cahagarika ivyo wakoze ngo ni kwera bivuze ariko urumva batesheje agaciro ivyo mwakoze mwebwe ahubwo ico mukora mwe murakunda ama dramas murakunda ingorane oya niko kuri nibi ntiwari kubimbaza kubera yavuze icyumviro ciwe ariko icyumviro ciwe kibaza imitima ya benshi bife ubu babaye nawe naje kwitwara aho bicaboneka yuko umengo maybe nubwo yovuga nabi mwomuriha kubera kumuti uko si kuvuga nabi ni shwaye yiwe bro none ni demokrasi avuga ibyo ashaka ari we yatutse juste kuvuga yuko atabikorwa byahabaye wewe nawe ubikubabaje cugira reaction naje uvyumvise mbabaye wovyumvira mu ndirimbo nikomeze sivyo nakubwanje avuga ibyo ashaka none tumukontrole n'amajambo yivugiye ubushavuye nawe nagenda mwishuri none je ubinshiramo nkandi kwanje oya ahubwo nanishatse kugira ngo numve yuko za ndirimbo zose wakora muri iyi myaka 2 bena nakubaze kwanza zose ubuhunya reka nakubwire aba basani b'abarundi sasa niba barundi gusa abasani bose bagize no makiki bagize no mabase nimige jambo yararivuze yagize success kubera uje kubimbaza je bitandara kandi turabiganiriye iyo ni success kwa bivuze ashobora kubivuga azi neza ko ibikorwa bihari juste kugira babivuge sasa yes inyuma abitahuye ndibaza uranjanira nico ayase ngujaniranya nakubwiye nimba wewe uje kumbaza ibintu yavuze nimba heze n'amezi bisigura yuko yagize success kuri iryo jambo yavuze okay ni nyuma y'imisi kabisa mudasangira ku nturire nyuma y'igihe kinini yinya umuvuga mu ndirimbo zitandukanye ariko no musi mugiye gurira kuri stage ni dramatic nyuma y'induru nyinshi kabisa zagezera havugwa nigike abantu bo kwitega bega kuri wowe ni ibintu wakiriye gute kubigiye gusubira kandi gurira kuri stage imwe nikiye kintu ize surprise abantu bo kwitega hagati yawe na dramatic none surprise barayivuga canke barayirindira hageze okay nigike abantu bo kwitega hagati yawe na dramatic ku munsi wa concert je nibaza ko bo kwitega jewe ibya dramatic navyo nzi ndabivyo wanje uzoza wese nzomunezereza hama dramatic ni turi group
ariko mufitanye indirimbo mwaririmbanye, hari indirimbo nyinshi mwahuriyemwo. Eski abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi banyu mbega abakunzi bazandirimbo zabaye amahiti, Hakuna Matata ndetse n'izindi, mbega bazozibona? Navyo twayaze. Navyo turayaga vraiment. Ariko ngira ngo bishobotse twabikora kuko n'ikindi gihe twarabikoze. N'igihe mwe mutari bwamumenye hose twari inshuti. Niyo mpamvu mwari bwajyana. Bon mwari bwacanemwo. Sorry, bajyabona je njyana ha. Oya mwari bwacanemwo. Afite amajambo ari bizarre. Oya mwari bwacanemwo ico gihe. Tugeze ngano ndashobora. Sorry gato abantu bari bagukumbuye. Oya. Yego cyane gose. Yes, nditwishoka ko kuri iyo concert igiye kuba kuri ayo matariki. Ni ibintu byari bitangaje cyane gose, ni nyuma y'imyaka myinshi mwari ko guhurira muri concert yawe ukumutwenza rero wamuhamagaye. Ariko ubu unya mugiye guhuzwa n'uwundi muntu. Abantu benshi ati mbega shako tuzi ko iyo Bifest na Dramatiyo bahuye ari nk'imbeba n'akayabu n'akarorero, siko bimeze n'akarorero. Ari nk'imbeba n'akayabu, eske bizokunda ko bahurira kuri stage? Mbega bizokunda ko bahana umwanya kuri mwebwe ho bari umutima mu bisi no musugi hari stage si wanje. Hama turi muri business, hari waje kugura isura, twese twaje gukorera amahera. Sije umwanya je bazompa, umwanya bazomuha uratandukanye. Niyo mpamvu jewe nkurikira akazi kanje gusa, ivyo bindi ntaco bintwaye kabisa. Ego umwaka nyine uri kurahira, Bifest barasohoye indirimbo Wunguciki, ugenda kureba kuri YouTube, ni indirimbo nziza ifise video nziza ndetse na message abantu benshi bakunze, irimo amajambo menshi ariko usa gusanga abantu benshi baramaze kuyifata mu mutwe. Ariko igisohoka abanyarwanda baramwatatse Bifest on the floor. Ibintu wakiriye gute aho imbuga zose zaza zigutuka zikuvuga nabi, bakwambika kabisa bakuriza ibintu bitandukanye? Bavyakiriye gute Gabi? Biya narabivuze ko kenshi sino bigarukako. Naratanze amapreve y'ibyo nariko ndavuga kuko bavyakiriye ko atari ko byari bimeze. Ego ariko bikiba koko ku bantu basanzwe bamenyereye yuko Bifest ari umuntu akunda kwinjirira abanyarwanda, mama turawa nko indirimbo na difference. Bon oya okay basa baririmbyi basi cyo kuvuga basa abaririmbyi b'abanyarwanda sometimes nko kwira difference. Biya ni ibintu bisanzwe nabo ngaha ndabinjirira kandi nabo baranyinjirira. Ntushobora biteze yuko yobara gakino ka entertainment, ariko mbega koko nta bintu byoba bifasha canke byoba byishe mu muziki wawe? Nta kimwe byo kwica kubera ko je ukuri kwanje kwarabonetse. Ya ego je nibaza ko ibintu nk'ibyo nta mpamvu nimwe no yotuma ndabivuga barabibonye. Yes, mu gusozera iganiro cyacu uno munsi hari group bamuvuga ko ukunda cyane gose uzonezerwa ubonye basubiriye kandi gukorana. Niyo Music, Melanie Boy na Fernando kuri uno munsi baraza guhurira kandi kuri stage. Babantu wahuze uvuga ko ukunda ndetse nabandi ko bose bakunze. Uno munsi kuba bagiye guhurira ahantu hamwe bivuga iki muri entertainment? Bivuga yuko muri entertainment nta beef ziba canke mukorera amafaranga. Cyo nzi nakubwiye ntibagiye ku buntu vraiment. Niyo mpamvu rero barinze bahura nuko bari satisfait. Nuzutangare nejo basubiye gucanamo. Nuzutangare nejo babisubiriye. Ariko mu byo nifuza je nifuza peace hagati yabo, hagati y'abaririmbyi bose. Yes. Ariko iyo hageze mu mafaranga canke beef iyunguka bakabikora. Yes. Oh. Yes, B, nikiye kinobwira abarundi bakunze umuziki w'u Burundi mu gusozera umwaka? Ndabashimiye kuri support yabo. Ndatura n'indirimbo yanje shasha nabonye vraiment ari hit song. Cyane bravo. Asha umuntu wese atarayumviriza canke atanshigikiye canke adakunda umuziki wa Burundi katumubaza ico yunguce. Wunguce iki Yamani. Wunguce iki kweli? Nimba utarumviriza iyo ndirimbo uriko wunguka iki kweli? Uriko usozera umwaka gute utarumviriza wunguce iki? Yarahomvye cyane. Harimo ubutumwa bwinshi ukumengo na mabifitanye n'abantu, ariko muracomba ko ari bwa buzima busanzwe abantu basanzwe babe. Twese umwe wese afisa uwagatura ubundi akagatura. Nawe urafisa bugatura. Ugatuye nde muri uno mwaka? Navuze abona ririmbiye. Nawe wewe B. Ugatuye nde muri uno mwaka? Ibintu nkaho mengo je ni wewe. Wowe uri jewe. Oya uri wewe. None nje nzomenya uwo ndagatura nawe. Bifest reka ndagushimiye cyane gose. Ndakwifuriza no kugira umwaka mwiza no kuzatangura umwaka mwiza. Respect. Ibintu bimeze neza cyane gose. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye Bifest on the floor ganya kwibwa c'indege. Asante sana.